ibiro 13. Yego. None nk'umwumbati upima ibiro 13 wakoresheje uburyo bivuga ko buri naturel. Cyukuri uko imana uwo mwumbati wawe uri myigo. Yego cyo kibazo bagiye bakimbaza n'abandi benshi barakimbaza no kuvuga ngo jewe kuva mu kwezi kwa mbere kuja mu 12 no kuvuga ngo mba mfise ikintu ceze hano muno murima. No kuvuga ngo ubwa mbere turatera ibigori tugatera ibiharage tugatera n'imyumbati. No kuvuga ngo inyuma y'amezi 2 gusa ibiharage biba vyeze. Hanyuma amezi 2 ibiharage biba vyeze. Yego. Cyangwa ibiharage vyerera 3 n'ayandi. Ibiharage hariho ibiharage by'ubwoko usanga vyerera amezi 2 hariho n'ivyerera ukwezi n'imisi 50. Aha mubona nivyo nakarima gatoya mugabo gakoraniyemwo ubwoko bw'imbuto nyinshi. Mu gihe rero je nzi ko abahinga bavuga bati aho nyabona muri mumwe uteremo igitegwa kimwe apana ibitegwa vyinshi. None uyu ko nawe nyene numva ari umuhinga mu barimyi akaba yimbura vyinshi ahaje nkeneye umuco. Bita. Aha ndiko ndabona no murima harimo ibigori, harimo amaburi y'ibijumbu, harimo imyumbati kwera ikibi. Ego urakoze cyane aho igituma abona imyumbati ukabona ibigori ukuvuga ngo je nibwo buhinga bwanje nkoresha. No kuvuga ndatera imyumbati nkatera ibigori nkatera n'ibiharage kandi ndatera nk'ibijumbu kandi ibyo byose no kuvuga byose birakunda bikagena neza. Watubwiye ngo kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 nta na rimwe utaba wejeje ikintu. Yego cyane. Icyo banga imeze gute? Yego cyane. Jewe kuva mu kwezi kwa mbere kuja mu 12 no kuvuga ngo mba mfise ikintu ceze hano muno murima. No kuvuga ngo ubwa mbere turatera ibigori tugatera ibiharage tugatera n'imyumbati. No kuvuga ngo inyuma y'amezi 2 gusa ibiharage biba vyeze. Hanyuma amezi 2 ibiharage biba vyeze. Yego. Cyangwa ibiharage vyerera 3 n'ayandi. Ibiharage hariho ibiharage by'ubwoko usanga vyerera amezi 2 hariho n'ivyerera ukwezi n'imisi 50. Ivyo biharage nibiye. Ivyo biharage n'ibiharage ndavye nk'ubwoko bw'igiharage wate mbona kiri ngaha. Mbona ibigaragara nk'uruharagi rw'umutumba tumba munini. Oya. Ico nico bita inkorera. Ibi twabikuyemo urabona turi mu kwezi kwa mbere. Twabikuyemo ku 10 na kabiri mu mpera zako. Urabona rero byamaze kuvamwo mu 10 na kabiri twabitwaye mu 10 twabiteye mu 11. Hanyuma tuvyimbura mu ntango zo kwa mbere. Donc aho mera nk'ushikino gato mu mirima. Je twaheruka wenyira gushira kuri agaciro media twarigeze kugendera. Hari ngira 2023. Natwe ico gihe twari tumaze igihe gitoya dutanguye ikinyamakuru. Mugabo ico gihe twaje utwereke ukuntu bari mu mwumbati mu buryo buri naturel kandi umwumbati w'ikirundi. Mugabo kiriya gihe umengo wareje kwimura umwumbati uremereye cyane munini gose. Yego. Umunsi bimeze gute ku bijanye n'imyumbati? Kiriya gihe narimbuye umwumbati uremereye kandi mu nyuma narimbuye imyumbati myinshi. Yego. Naturi muri imyumbati. Cyagiye twari ngaha hari abagize commentaire bavuga ati niko tubona igitegwa kimwe. Yindi imyumbati iri he? Urabona ubuye turi muri imyumbati ni myinshi kandi n'ubu uye imyumbati ivako ndaza kukwereka imyumbati minini cyane. Yego. Ariko iyi imaze bayimye mu 10. Okay. Uvuga imaze amezi 3 yonyene. Amezi 3. Ariko aho ugiye koraba munsi iramaze kujako. Ku mezi 3 imyumbati bayamaze kujako. Yego cyane. Aho ugiye koraba munsi iramaze kujako. Ku mezi 3. Kwepa wewe Jeff uce maje hepfo. Chamaja hepfo Jeff. Ku mezi 3 gusa imyumbati iramaze kujako. Urabona uzikore myinshi aho. Iyi rero ni ku mezi 3. Aha rero none aho icayira mu kiringo kingana gute? Ha mu mwaka iba yeze cyangwa mu mwaka n'amezi 3 gutyo bivana ingene umuntu. Umwaka wose kandi mu mezi 3 imaze kwama? Ni hamwe iba minini cyane. Nk'umwumbati munini uvuga wabaye munini. Ubungana ubupima nk'ibiro bingahe? Umwumbati wabaye munini ashaka gupima ibiro nyinshi isanga ipima hagati ya 5, 4, 3 gutyo. Mugabo ujya wa mbere wabaye munini cyane wapimye 13.
ibiro 13. Yego. None nk'umwumbati upima ibiro 13 wakoresheje uburyo bivuga ko buri naturel. Cyukuri uko imana uwo mwumbati wawe uri myigo. Yego ico kibazo bagiye bakimbaza n'abandi benshi barakimbaza ni kuvuga ngo hari kuntu utegura isi ugategura aho yitera ugategura n'imbuto uza guteramwo. Rero kenshi abantu batera ibiterwa bigwaye. Donc yaba nk'ivyo bikoti canke kumurira izindi mbuto. Rero nico bitumubona bitameze neza ariko jona nateye ibiterwa vyiza. Bishobora gukura neza. Naho ndabiteye ni heza kandi je nkoresha ijya fumbire cyane cyane ijya organique ajya mase y'umwavu. Sijya fumbire organique no kuvuga imbati ni nka bio mugabo mu bigo. Donc muri make nta mwavu mva ruganda ujambo. Oya mugabo mu bigo turashira mu bw'imbati nta muntu dushiramo. Nabonye ikindi kintu gitangaje ngira ngo uri kadufasha ku masanamu yoza kegera karaba ku bigori. Ku bigori uburyo wateze intete z'ibigori. Yego. Numvise umengo hari rimwe irindi banga lituma ikigori coba kinini. Kubera iki mwibango, harimo iyi espace ngana gutya. Kandi hose nkabona ni intete tujuru zitatu. Kubera iki? Urakoze cyane mu bisanzwe ibigori bafise ukuntu bitegwa. Haje gituma ubona abantu benshi batimbura ntibazi igituma ibigori bitegwa neza. No kuvuga hoye kugira ngo utere ikigori uraca ibango. Amade ugashiramwe amase. Hanyuma ugacupima santimetero 5 hagati y'ubutete n'urundi. Santimetero 5. Aho shangira ikibazo wigize gutya. Niyo bituma cama binini kubera iki? Wigize gutyo cama binini kubera igiti cyose kiba cigenga. Woshaka ntibibandane mu mizi. Ntibibandane. Aya biri kumwe rero aha ntiba bimeze uko. Rero abantu benshi hari ibintu batazi. Ibi rero bakwiye kuvyiga kugira ngo baze bararonka umwimbo nkoyi. None mugabo canke wengira ubigira kubera novuga ngo wateye ahantu hatoya nkubu nkiyaba ufise nka hegitara 5 canke zirenga. Ibi wo bikora. Yego no kuvuga ngo akazi kose ugaha umwanya. Aha hari ukunda bitandukanya bivaye nuko nshiramo imyumbati. Ariko kandi nteza gutandukanya ibigori ntihagire utero fatana n'urundi. Kuba ufise ngaha we ahantu hiwawe hangana gutembera. Ahantu mba hiwanje aho nisangije hangana na areze ibinzo ndimamwe. Areze ibiri. Yego kandi zirantungiye umuryango. Areze ibiri zizeshwa gutungira umuryango. Yego. Cyangwa uri umudandaza wewe. Oya. Oya. Ubeshejwe n'ibirima. Mu bisanzwe nako turi dutukwa muri atwunganira ariko yego hari izareze bizantungiye umuryango.